kuapuya ibi vy'ama recherche exploitation minière pour les montants de 20 milliards. Ibi muri ko murabona biba muri Congo birafitaniye isano n'ibi by'ubutare byose. Hajya societe bariko barashira imbere yitwa Cobalt abanyamerika. Ni iri kuragwanira contrat ya lithium ngaha muri region ya Tanganyika. Iyo contrat nayo yari yahawe abashinwa. La même société niri kuyarondera lithium indora. Mwumve yuko atana kimwe gikorwa wazara. Ubwo twahisemo yuko tufuma tuhagirira ama étude ya mbere. Kuko les sociétés yitwa Benzo yarakoze une étude ya prospection. Irerekana les indices za lithium muri ndora. Nyene teka nibaza ko abizi konsumbya cyane yuko hajya ari nyinshi cyane. Ubu rero no kuraba tufise réserve ingana gute. Bazi batubwire rero cette fois-ci les recherches tumenye la quantification yayo hama tubone kwitwara kuri marché international cette fois-ci bati uza ko tunegocia iyo dufise nibi. Izi 20 milliards rero zagiye kugira recherche. Kuko mu recherche maze gukorwa neza on est en négociation avec une société australienne prochainement bazoshika nga turabe apana kuja kuimba tugire recherche uno munsi tumenye la quantité ya ma réserve dufise ya lithium. Hajya no mu mashuha y'indora ahajya ku mashuhima ariya ku mupaka kuri ruhwa kuko bavuga yuko ijya roche iri munsi uko imvura igwa n'amazi zica zigenda zikurako lithium zikayatwara hariya ahajya hose hariyo lithium. Aha rero tuzoca dukora nidushaka ko dusanza amafaranga soit dukora indora turonde n'ahandi dushobora kuna ma recherche avec des sociétés zo hanze muga pour le compte du gouvernement. Ce qui est différent no kuzana umuntu wundi afinance akaza kuko we niyaza gukora ibiharuro azogwa ntibazokubwira ivyo ashaka. Aho rero dushaka gushira amahera 20 milliards tuko turakoresha ngaho. Ikindi cya kabiri mu ministeri ya energie n'ibintu by'amazi nuko ariyo un projet PAEPA tuko turakora na Banque mondiale ya 90 millions de dollars. Mugabo leta izoshiramwo l'équivalent de 10 millions de dollars no kuvuga les 15 milliards mubona twashizemo ngaha zichazongerezwa na 15 milliards Braludi Regideso yazanye ça fait 10 milliards. Iyo rero izobije kubaka une usine de traitement d'eau nk'ijya yo kuri radio ya kabiri mu Kabezi na izotanga 60,000 mètres cubes par jour pour ishwe kutanga pour 550,000 population ingana gutyo. Bizotuma ibibazo tufise no munsi vya Regideso ainsi de suite. Iki ni kintu twamaze gusinya kizotangura gukogwa ayo mafaranga yagiye comme contrepartie aza yongereza ayo Regideso yashizemo. Équipé et en matière d'exploitation muri secteur minier. Mwabonye ko abajene hose bariko barimba muga bakoresha isuka. Ubu rero twashizemo 14 milliards muri no budget azogura 5 excavateurs, 5 marteaux piqueurs n'ibindi. Ivyo biza kwiyongera ibyo tuguze muri projet ya Sotrevo mu Kirundo bizoshika avec le mois de janvier pour le transport yayo yatanguye. Aho twaguze ama excavateur, tugura ama pilot plant, tugura biya byo kwimba bima byo kuyora ainsi de suite. Ni kugira tuve muri ibi bintu traditionnel tukora bya artisanal tushoye kuduza la production. Ivyo bizoduza la production de façon sensible. Hariho no gukora amayite de transformation amwe kugira ibi bigori biko birapfa tushoye kubitransforma tugurisha ifu. Hanyuma arimo kwari kurehabilita amasite touristique musée vivant ama parc ya OPP ibi bya Ruvubu ariho 1.3 milliards twashizemo ngaho kuko nanyo tourisme iri muri mu activité menshi qu'on a prévu au niveau ya vision. La mise à disposition kuri ministère ya agriculture ifumbire nibaza ko turivuga cyane hasigaye gusa ko tukosora ingene by'ifumbire tubikora kuko harimo ibintu byinshi bitameze neza. Hariho 253 milliards yakizeho ngaho pour la saison ABC kugira dushoye kuri ivyo bintu. Hanyuma kuronka amasemence hybride 13 milliards twashizemo muri cyo kintu. Guhera heza y'amashantier atanu kuvya ama centre clinical pour 1,5 milliards bizoza bije gufinaliza. Hanyuma acquisition ivyo muri agiki byinshi turashema amafaranga ngaho biriko birakogwa muri ministeri ya finance. Murazi yuko dutegerezwa kuduza amakori hariho 17,2 milliards dushira makura twatu machine ya facturation électronique ko twihaye target ya 20,000 ubu tugeze kuri 13,000. Il ko benshi baturonka bakadukoresha ko twarabonye neza ko tuduza amakori sensiblement. Appuyer la mise en œuvre de la réforme administrative et découpage muri finance nyene 16,9 milliards aya tuyakoresha gute ni ibintu bitagiye biraba prévu mugabe bijanye na réforme administrative. Nk'ubu twashizemwo tubaze gutanga 4 milliards virgule 2 à hauteur de 100 millions pour chaque province kugira bakore intebe mu mashuri
deja amafaranga yaramaze gusohoka hasohotse amafaranga twatanze mu chaque province 500 millions kugira ba rehabilite y'amazo zo kwakira ama direction provinciale ivyo byose twarabikoze iyo ligne rero gidafasha ivyo bintu byose bitagiye biraba prevu ama programme mashasha agiye araba créé nk'ijya programme ya FRAD imwe yo kwigisha gukunda igihugu abana mu gisirikare donc bazokwiga ivy'igisirikare muga en même temps bakora ibintu vya development ayo ligne niyo turakura ko turaba. Ikindi twavuga ni construction ya marché central ntibaza ko mwacyumvise suffisamment ariyo MPP iriko yashigwaho aho leta yemeye gushiramo l'équivalent de 20 milliards amadokore n'ijya société yindi duciye kuri marché de capital ya One African Investment kugira dusuye kubaka isoko ya Bujumbura byinshi ivyigwa vyiko birakogwa amakontra ikora herahezwa asigaye ko tuviga muri conseil des ministres aya mafaranga azosohoka. Hanyuma décentralisation système de gestion des finances publiques yahuriri muri finance gusa tuyitware mu ministère kugira abantu bose baze barangaje aho baherere no mu ntara tubishiremo pour 820 millions twashizemo muri cyo ki muri sécurité publique marati ko la menace iri ku mujyango wacu il faut que tuduza un effectif et un équipement mu gisirikare no mu gipolisi two turagerageza ibishoboka byose kuya tuduze muri ministère ya toujours ya intérieur nuko dutegerezwa twashize ko 4 milliards 1,5 milliards iza guherageza le bureau provincial y'Iburunga ijya bari batanguye kubaka il faut ko baheza le niveau ya mbere ni ya kabiri kugira ama service yose yegerane ko son excellence avuga ati abene gihugu ico bakoze bo barabaze guheza il faut ko leta dufata natwe releve tukabandanya la même chose muri Burunga muri Buhumuza 1,5 milliards leta yaterereye muri kijya gikogwa imvukira zatanguye hamana Gitega 1 milliard kugira bubake bureau provincial kusire 6 mois ayo twashizemo ne 6 mois bisigura ko zoca tubana tubikorerako. Ikindi muri ministère ya intérieur bariko barakora l'extension ya digitalisation ya collecte des recettes dans les communes. Amatwa dusumira nuko hariho un système ya collecte des finances communales yashizweho na makomine 12 ikoranye na CRDB kibaha materminal ikibaha n'abantu batoza hanyuma CRDB yireminera en fonction ya marosete yatoje nawo umuntu akiremye icyo yatoje. Rero mbava ko yakoze dans 12 communes bashaka kuyitanda pour 30 communes zisigaye mugabo twabonye yuko ari igikorwa gikwiye yuko ministère ya finance ijejwe kwegeranya amakori kandi ijejwe ibintu bya economy numérique ko dutegezwa ku accompagner kuko twabonye lo danger ni iyi CRDB no mu privé ejo na ijya yejo yovuga ati ndabivuyemo tuzoca bigenda gute. Icya kabiri ayo batoza yose abanza gutransita mu makonte yiwabo ivyo tutegezwa kubiraba nyine twabikosora nico bituma les 2 milliards zashizweho il faut que tuzakompanya kuko les communes zitegezwa kuduza kuko la loi isubiramo ngene amakomine akora iravuga yuko le budget des communes zisofe za partie intégrante za budget y'igihugu mugabo ama recette yiwa d'abord ategezwa kumenyekana leta ikaza kongereza kuyo basanzwe bamaze gutoza icyo rero 2 milliards zarashizweho kuko bidugije amakori byo dufasha natwebwe kumenya yuko ayo dutwara mu makomine ari make cyane. Icya kabiri ikindi nashaka kuvuga ngaha kuri ibi bya ministère intérieur nuko ibi bya projet d'aménagement réhabilitation assainissement des espaces publics dans les centres urbains il faut que tugire ibibanza bimwe vyiratiro kuri ingoma ngaha twategerezwa kubikora neza abantu bakaronka baje kuruhukira ariho 2 milliards yashizwe ngaho au niveau des ministères de l'intérieur. Muri ministère ya santé turafise la liste ya ma centre de santé n'amahopito atari bwahere aha ndashobora gutanga des exemples nk'umugambi wa malaria twakize ko 4,6 milliards hanyuma guheza paiement des travaux d'extension en cours de finalisation de l'hôpital communal de Gishubi ya Nyarusange muri province ya Gitega ni montayane 2.3 yashizwe kugira ihere hanyuma paiement ya travaux d'extension en cours de finalisation ya hôpital communal Isare ikibuye muri Bujumbura 2.4 milliards la même chose hanyuma ariho za Busoni Nyabikere kuyiheraheza ne fisque bloqué ya mbere kugira dushoye gutanga kuyikoreramo. Ibi vya PBF bime vya santé on a prévu 23,8 milliards kugira politique des enfants de moins de santé ibandanye mugana nyine rakeneye gukoreshwa neza koko abagiye muri forum des femmes leaders marumvise exemple son excellence yatanze aho muri Burunga yagiye ku bitaro asanga yuko bavuga yuko bashoboye gusezariza 17 femmes mugabo atana hamwe bari muri ibyo bitaro
mbwa twe baturungikiye facture tuca tuguma turiho nituzi ko rerma ivyo bandika muri aya maraporo bihuye ico cyo nibaza ko atahuzovuga ngo nije nakivuze sinibaza ko son excellence yovuga ikira dafite ivyemezo murumva ko iyi politiki irakeneye neza ko dusubiramo ndavyensista ko kubera iki mu biganiro nk'ibi turavuga ikintu abantu bakumva ibindi bakaca badevelop ibindi ico bifuza gushika nacyo tuzi twene twangu uyu mugambi tuvuga ati uyu mugambi nusubirwemo neza ubeneficie abawukeneye kubeneficia uko twobana turi amafaranga y'ibintu y'abantu kandi batari ko baragira iki cya kame nacyo nyene murazi ko kame ubu una différenciation ubu mu fonctionnaire utaba mu fonctionnaire mwese arafise kame nous avons prévu 10 milliards nayo nyene birakeneye yuko tugira des mécanismes de suivi kugira amafaranga akoreshwe neza muri education naho nyene twaradugije amafaranga cyane yo kugaburira abana mu mashuri kuko murazi yuko bijya biragira biratuma abana baza mu mashuri mu marejo amwe batiga donc on a prévu 12 milliards 12,5 milliards kugira dushoye kugura ibiharage umuceri na pâte de maïs ku bana baza hanyuma koktura ama pré-bourse pour 17,289 étudiants muri baccalauréat pour un montant de 20,5 milliards naho nyine birakeneye kumenya neza abo turiko turarihira kuko murumva ko tuzobakenera kugira bashoye gusubiza mu nyuma ama kwetanda yu programme d'alimentation scolaire en faveur de 90,107 écoliers ba bénéficie vya makantine scolaire pour un montant de 6,9 hamani kikini kintu cyuko tutegerezwa kuduza amashuri ya interne à régime d'interne byo gukoresha intebe ni 18 milliards kuko ya 18 milliards ajanye no duheza ikibazo cy'amashuri hakenewe 336,000 banc pupitre turafise ibyaro byavuye mu ntara tushoye kuyashiramo ikibazo cy'intebe turadugejeje hama l'année prochaine tuje mu bintu bijanye na didactique bijanye n'abigisha n'ibiki byose hama muri ministère y'infrastructure hoho nabije yonge kuri ministère ahubwo twaravye amafaranga twategeza gukoresha kuri chemin de fer kuko yaramaze gukwira ya avance de démarrage twakwiye ko 30 milliards kugira turabajya amabarabara yose arahera inke tuyahera heza navuze rimwe rya Gahumo navuze rya Gisagara navuze rimwe ryo mu Gisuri cy'Ikinyinya ndavuga rica imacyazo rivuye ku Muzinda gushika imubimbi kugira tushoye kudezangurja okau abaye ikibazo hari amabarabara yo mu Cibitoke donc la liste est longue ni mwagenda muri PTB muraza kubibona inguvu nyinshi nuko amabarabara tushoye kuyaheza hanyuma dushoye kuduza beaucoup plus ibintu byo kujyana ibidandazwa bivuye kuri uko kuntu twagiye turaduza harimo no kugura amabisi de transport ya muri Otrako mugabo ngaha turamixa tuzogira 10 za electrique dukoresha Bujumbura n'izindi zizoduga mu ntara ahantu hari des enclavés kugira dushobe ari enclavé kugira dushobe kuha des enclavés pour un montant de 10,8 milliards aha les mécanismes de financement turiko turavuga na PNUD à travers UNCDF ikora muri ya mafond vert kugira turabe ko bodufasha mu bintu vya maswap turonka amafaranga y'amadovize donc les négociations zigeze kuri niveau ishimishije hama turabe neza yuko tuzoba tuko turi innova kugira tugire accès kuri ajya mafond vert ikindi cyakabi tuko turakora ni kugira twereke le secteur privé yuko tutaguma tout simplement dukomindura igitoro dushobora kuja muri electrique kugira nabo bashoye kujamo ko leta izobifashe ya mbere murabona ko ari ama disposition avuga neza yuko umuntu azozana bus ireza 30 personnes azoba exonéré à 100% à l'électrique ni yindi urumva bizoca bifasha yuko ijya mirongo tubona muri ville igabanuka dukoresheje buno buhinga kuko a partir y'ingorane turiko turacamo il faut qu'on arrive à réfléchir à trouver des solutions innovantes zituma dutorenyisha ibibazo bimwe bimwe muri justice c'est très important muri justice bashizamo amahera atari makeye na cyane cyane kugira bashoye kubaka kuko murazi yuko amatribunal de résidence azocaja ku mazone hanyuma amaTGI amanuke mu macommune hanyuma bace bakira ainsi de suite bihoho bizotuma zituduza beaucoup plus ama juridiction kugira imanza ubutungane bwegera bene gihugu naho nye twashizemo amahera arenga miliyari 10 na zingahe en plus y'amafaranga twashize mu bintu vya délivrance ya titre foncier digitalisé pour un montant de 8,5% ko turifuza yuko ivy'amatitre dutangura kuronka amatitre ari digitalisé kuko il y a plus de 60,000 titres ziri numérisé ziri hajya hasigaye ko tugura ama equipement ko dusohore no kumenya batafise amatitre tushoye kubahamagarira kuri amatitre ari digitalisé bizotupermeta kuduza amakori en même temps gusécuriser abantu bafise amatitre baronka amatitre ari sécurisé hama bagiye no muri banki bashoye kuronka accès au crédit muri affaires étrangères naho kimwe mu bibazo babagira ati
twaragabanije ama contribution aux organisations internationales aha nagira mvuge ko twashyize ingufu beaucoup plus kuko ari ama organisation uno munsi turi dutwara l'année prochaine son excellence azoba président wa Union africaine à partir du mois de février hariya dutegerezwa kurungika ama equipe menshi agakora tutegereza gushyira ingufu nyinshi CAC murabona ko uyitwara muri EALA la même chose l'initiative du bassin du Nil la même chose uburura ko dufise ama organisation menshi turimo mugabo wasanga turiko turi amahera menshi cyane bisaba yuko twifokaliza kuzo tubona ziduha inyungu nyinshi gusumba cyo bituma ngaha mubona amafaranga ashika 22 milliards twashize mu bijanye na EAC on est en discussion avec les pays de l'EAC kugira tutwari ama contribution en bif et chaque pays kariha mu mafaranga yayo les négociations avancées kuko umwe mu bakadre biwacu yari yagiye mu nama ya une semaine ou 2 semaines mu nama yari yeje kwiga ico kibazo muri ministère ya défense naho nyene sinobivuga ko byinshi ivyo turiko turakora muga kisekiye sur nuko turiko turaduza ingufu nyinshi muri yo secteur nakivuze en passant yuko dufise des enjeux sécuritaires dutegerezwa gukorerako ngaha muri fonction publique nakivuze za ya mafaranga twashyize muri 7 milliards kugira tumete à jour le régime de pension des retraités pour se conformer à la volonté du chef de l'État twashyize muri 7 milliards via digitalisation 2.9 milliards aho sinama ninguvu twashyize muri ministère ya jeunesse hariyo presque 3 milliards twashyizemo kino kijanye n'ama competition internationale harama kuma media murabona yuko ahantu henshi iradio ku mipaka havuga ama radio yandi y'ibindi bihugu twashizemo amafaranga kugira amasite ya Nyange Makamba Musongati muri Buranga Magara muri Muhuta Gakungwe muri Mugere Ndora muri Bukinanyana na Busoni muri Kirundo ayo masite aronka ivyankenerwa kugira ntidusubiye kandi kuba inonde par des chaînes zo mu gihugu kibanyi bibanyi nico kimwe n'aya ma presse écrite aho bategezwa kugira des correspondants muri Buhumuza Butanyerera Burunga na Gitega ni presse IPPB ayo niyo amafaranga novuga twashoye kuvuga tubereke mugayo byinshi tutagiye turavuga biri mu nganga y'amabarabara ariko ndavuga za Gahumo nahe twagiye turashiramo ingufu nyinshi hanyuma hariyo tableau yerekana la part de chaque ministère kugira twerekane ni ministère yifise amafaranga menshi cyane aha turaza kubona ko ministère ya mbere ifise amafaranga menshi cyane ni ministère ya finance pour 35,9 ati kubera iki plus de 60% y'amafaranga ari finance koresha ni remboursement de la dette intérieure et extérieure ya principal plus les intérêts zonyene représentent plus de 270 milliards nico gituma nashaka kubivuga ngaho kugira nibaze ngo amafaranga menshi twihaye iya kabiri rero ifise amafaranga menshi ni ministère ya education ifise 13,41 iya gatatu ni ministère ya défense ifise 12,99 presque 13%. Il ministère ya kane ifise amafaranga menshi ni ministère ya agriculture ni ministère ya infrastructure ifise 7% agriculture n'izindi donc le tableau murayifise hajya muri projet de loi ikindi novuga nuko en deçà de ça twacha twerekana pour chaque programme budgétaire amafaranga zigenda ziratwara à titre indicatif kugira mushoye kubona ingene la budget iri réparti ikindi twongeyemo no kuturerekana neza n'amafaranga azoja au niveau ya ma province plus de 200 milliards azoja muri zo 5 provinces muri 6 mois za mbere twibaza yuko muri budget ikurikira izoduga kuko itegeko itunganya ama province rivuga yuko les PTBA des communes zizoshikira gouverneur le 15 mars y'umwakuza bazoba barungise les PTBA communaux za budget 26-27 hama le gouverneur achazi compila pour sa province akachazi runkira umushikiranganje le 30 mars kugira dutangure gutegura budget itanguriye hasi duga ico ni kintu cha innovation kidasanzwe kiko kirakogwa ubu hanyuma ikindi ni dutegerezwa kuvuya l'équilibre ya budget hagati ya recette n'ama dépenses aha reko ma recette budgétaire twakoreyeko nashaka kumenyesha yuko les produits fiscaux amafaranga avuye mu produits fiscaux sur la uyu mwaka 25-26 iri modifié twavuye kuri 2207 milliards tugiye kuri 2402 milliards kuvuga ko habaye une augmentation de 8% mu prévision y'uwacu iyo progression ikazoba kenshi ivuye kuri bimwe by'amashini ya facturation électronique nande ma effort ko rakora dans l'administration fiscale
kuko ari abantu batanga amateve ya make mugabo no musa avec tuya tumashini vyadugije amataxe. Ikindi amaproduits non fiscaux yaragabanutse kuko ni hamwe dusanga bimwe vya nagesa, dusanga bimwe vy'ibitara n'ibiki. Twavuye kuri 940 tujya kuri 941 milliards, hariho une diminution 0,06. Amado twashuye kuyagarukana kwa kundi nyene kuko igihe twako turategura budget hari ama information tutari bwaronke mugabo nkuno musi turaride ijya FAD 17 na mafaranga aca muri ijya Fond Africain Development n'ayandi ava muri ijya International Development yo muri Banque Mondiale ijya IDA nayo dufise 367 milliards. Nibaza yuko naho tutashizemo ngaha mugabo na été président turarokonduza ya nyene ku ma dépenses budgétaires rero ama dépenses courantes rero harimo ibishahara harimo ibiki byose no kuvuga ko imishahara yashoboye kugabanuka ko twavuye kuri 2774 milliards tujya kuri 2751 milliards, harabaye une diminution ku bijanye n'imishahara kumishikujana ama dépenses courantes globalement. Mugani mishahara nayo nyene yaragabanutse kuko yavuye kuri 1192 milliards ijya kuri 1173 milliards, abumva une diminution de 1,6%. Les biens et services nazo nyene zaragabanutse de 5,5% ko turavuga yuko kugabanya ama commune de 100 combien à combien ari ama charge fixe menshi yagabanutse nuko yavuye kuri 682 milliards ijya kuri 644, soit une diminution de 5,5%. Nama subside nama transfert byagabanutse de 7,9% kuko zavuye kuri 600 milliards zijya kuri 552 milliards. Ama intérêt tuzoriha muri no mwaka ni 272 milliards ku madeni d'office. Ama exonération twashoye kugarda les 111 milliards mugabo twarumvise rapport yatanzwe na Cour des comptes ivuga ko tugeze kuri 141 milliards. Mugabo cyo no baremesha icatumye ayo ma exonération duga dans les 5 mois nuko arama exonération twashoye gutwara ku ma financement extérieur ko murazi yuko baguhaye amafaranga baravuga ati muturekere TVA et ainsi de suite. Ubu ho tugiye kutangura kubaka chemin de fer avec même le projet 1,17 milliards kubaka Maragarazi gushika Uvinza ijya yonyene tubahaye TVA, murumva TVA 1,17 milliards y'amadolari uhevye 18%, murumva yuko tuzogira muga quand même bijya mu secteur tubura yuko akenewe. Ama detail turayafise ko twumvise ijya rapport byace bituma tujya kuraba icyatumye biduga cyane nuko tubona ko 53% y'ama exonération yajya 141 ajya ku ma projet financier par les partenaires extérieurs, akacakurikira ifumbire hanyuma akacakurikira aba investisseurs. No kuvuga yuko les allocations tuko turatwara muri cyo kintu ajya muri yo secteur. Hanyuma ikindi kintu no vuga nuko c'est vraiment imprévisible, ikintu cyitwa exonération c'est imprévisible kuko nubuzi exactement nkajya ma exonération duha abantu bo dufatiye kuri ijya convention de Vienne ama ambassade ni tuzi ngo ambassade kanake zogura imiduga mugabo tutegerezwa kubikora kuko la réciprocité mu bintu bijanye na diplomatie c'est la règle bijya ya ma convention bijya nushobora kubiprevoya ama ambassade ngo azokugurura ngo azogira ikenshi de suite. Mugabo twe una pris note yuko tutegeza gutira attention mu ma exonération tuzogiye gutanga muri les 6 mois ziza kugira dusange twese projet kuko l'année dernière yashoye kudepassa 200%. No kuvuga ko twashoye kudepassa plus de 200 milliards agiye mu ma exonération. Ikindi kintu nuko turiko turakora des analyses turaba abantu barose bose ama exonération yuko les secteurs zagiye mu mafaranga yagize impact kuko uhevye amakori birafise ikintu juba witeze soit ne kuduza abakozi soit ne kugira iyo produit boneke kuri marché soit ne kugira kuronka amataxe yandi au niveau intérieur. Ivyo byose ni ibintu tuko turakora kugira dushoye kuraba muga ko ma dépenses d'investissement c'est ça qui est une bonne nouvelle. Nuko les dépenses en capital zashoye gupasa de 2576 milliards zavuye kuri 2507 milliards zijya kuri 2576, soit une augmentation de 2,7%. Mubyo tuko turakora ni bimwe byose ko turavuga byo maminere byo muri chemin de fer twagiye turashiyama amafaranga. Hanyuma rero mu guheza niyo nayo kintu gikomeye cyane, iyi revision yatwereka yuko twavuye deficit yagabanutse. Deficit initiale twariko tugitangura yagabanutse kuko turavye d'abord sur le plan ya ma ressources
muri budget modifié, y compris les dons, twavuye kuri 4821 milliards tujya kuri 5016 milliards, soit une augmentation de 4% en termes de ressources. Les dépenses nazo zavuye kuri 5258 milliards zijya kuri 5351, z'augmenté de 2,1%. Mugabo muraza kubona yuko amafaranga iyo yagiye mu bikenewe. Le déficit rero yaragabanutse kuko amataxe amarosete yarongerekanye. Le déficit ya nyuma tumaze gushama amandima ya parlement, ni ukuvuga ko twavuye kuri 436 milliards initialement tujya kuri 335 milliards. Ni ukuvuga uno munsi rero le besoin en financement uno munsi dukeneye hariho 335 milliards tutarabona amafaranga yazawuzana. Icyo nicyo kinogo dufise uno munsi, bisigura nitwadepansa neza turashobora gukontribuwa mu kugabanya ino deficit, cyangwa tudugije amakuru turashobora kugira. Rero nyine iteka ni en bref nibi twashaka gushikiriza ku bijyanye na motivation na justification iyi revision budgetaire, kandi baza ko twatwaye umwanya muri kugira dushoboye kwerekana neza intumbero nyamukuru na objectif dufise. Nkaba tubashimiye, murakoze. Urakoze cyane Yakuba Mushikiranganji, ukaba n'intumwa ya leta, mwaje kudusigurira ibijanye n'aya mafaranga leta izokoresha.